yera. Ijambo ry'umutwe ry'uno munsi, iminsi 21 y'amasengesho. Ijambo ry'umutwe abariko barandika iminsi 21 yo kwisonzesha no gusenga twitegurira Pasika. Ubwire mugenzi wawe ngo iminsi 21 isigaye ngo Pasika ishike, umubwire ngo injira gusenga. Utangura umubwire ngo utangura wisonzeshe hanyuma usenge. Amen. Yabari ujiwe jewe mbana maze komera mwe muyera amashi ke ngo kuko naho yigeze abwira ba Yakobo ngo bamuronderera ubusa. Burya rero si ubw'ubusa kubona iminsi 21 isigaye. Amen. Twisonzesheje kandi très sérieusement. Umubwire wo mwicaranye ngo kandi biri serious. Iminsi 21 yo kwisonzesha no gusenga. Amen. Turi mwikarema. Uretse ko twama turi mwikarema, abakizwa tugomba kwama turi mwikarema. Ariko mu mwaka fisi iminsi ibi mikuru je nkunda cyane. Amen. Umunsi wa mbere nkunda ni kuri Pasika. Pasika niho hatumye nitwa Ida Ndayishimiye. Pasika niho hatumye nitwa umukristo. Pasika niho hanzaniye agakiza. Pasika niho hanzaniye kuba umwana w'Imana. Pasika niho hanzaniye ubuzima bw'ukunesha. Pasika niho hatumye uno munsi nkiri muzima. Pasika niho hatumye uno munsi ngihema. Kuko hari abandi tungana n'amagufa yabo yamaze gucika ifu batacibukwa, ariko je uno munsi ndiho kubera Pasika. Pasika niyo yamaye igikoresho cy'izina rya Yesu Kristo nama ndiko ndakoresha, naho yobu imhemu mbi ije igacisubira inyuma kubera ndiko ndakoresha iryo zina. Haleluya. Acarari duhereza ati iryo zina muze mwame muri koresha muzokwama munesha igihe cyose. Pasika niho hatumye abazimu batakibasha kudukorerako. Pasika niho haduhaye kunesha imhemu mbi z'imiryango zamazaje kwica ivyacu. Uno munsi ntizibasha kutubona kubera Pasika. Uno munsi ndi mu buzima bunesha kubera Yesu yanesheje. Haleluya. Umunsi wa kabiri nkunda ninde? Pentecote. Urakagira Pentecote. Tumukomera amashi mwemu yera. Mwemu yera. Pentecote. Pentecote ni umuririmbyi yaririmbye ngo mwemu yera aramanuka. Amen. Ngo mwemu yera amanutse niho ishengero ryavutse, niho Ize yavutse. Ngiyo mwemu yera amanutse akakugenderera utangura kubona Imana. Ahandi ntibikunda kuyibona. Imana ishimwe. Rero ni iminsi mikuru ibiri y'abakristo ikomeye. Pentecote ku bagenzi ba mwemu yera. Iminsi 21 kwisonzesha no gusenga. Ariko ugomba ko Imana igufasha kugira wubahirize iminsi 21 yo gusenga no kwisonzesha. Turi mu rugendo. Amen. Turi mu rugendo rwo kuja mu ijuru, turi mu rugendo rw'ubuzima, turi mu rugendo rw'umukristo, turi mu rugendo rw'ubukristo, turi mu rugendo rw'iki, turi mu rugendo rw'ubuzima, turi mu rugendo rwo kuja mu ijuru, turi mu rugendo rwo kubaka igikorwa cy'Imana. Amen. Bwire mugenza ngo turi mu rugendo pe. Harabari mu rugendo kuzokubaka, hari mu rugendo rw'amaze kubaka, urugendo rwo kurera abana, urugendo rw'ibikorwa runaka. Amen. Muri no rugendo rero turimo tugomba kugira gusenga Imana kugira ngo tubashe kubandanya muri no rugendo turi mu mbaraga zo kunesha. Turi mu mbaraga ziki zo kunesha. Mu isezerano rya kera bagwana umutwe ku wundi, bakagwana
imigere ku yindi, bakagwanisha akanwa ku kandi, ibitutsi ku bindi. Ariko uno munsi mu isezerano rishasha turi mu ntambara y'umwuka. Amen. Tugwana mu buryo bw'umwuka, ntitugwana mu buryo buboneka. Rero mu gihe cyo gusenga no kwisonzesha cyangwa cyo kwisonzesha no gusenga, amen, umubiri utimbaraga, uta inkomezi. Ariko mu buryo bw'impwemu tukaduza ubushobozi kugira ngo tubashe kunesha. Rero buriya mu rugendo urimwo urashobora kutamenya igituma ushaka kwisonzesha. Ni waba wumva atagituma o kwisonzesha urareka. Ariko ni waba ufise igituma, ni bande bafise impamvu yo kwisonzesha? Abafise impamvu yo kwisonzesha. Ukaba wumva ufise impamvu yo kwisonzesha, ubikore. Amen. Ukaba wumva mu rugendo ubona inzitizi, ubikore. Urugendo rwose urimwo ukaba ubona ko hari ahantu ukeneye kubona Imana, ubikore. Haleluya. Haleluya. Ukaba ukeneye ubwami bw'Imana ko buza, ubikore. Amen. Jambo ry'Imana riravuga ngo data wa twese uri mu ijuru, ngo ubwami bwawe buze. Uno munsi wisonzeshe kugira ubwami bwawe buze, ubwami bw'Imana buze, buganze muri wewe. Ivyo wawe ubishire hasi, ibikorwa byawe ubishire hasi, ivyo kufungura ubibike. Amen. Ivyumviro vy'iwawe ubishire hasi, ariko uzana ivyumviro vy'Imana ubiduze. Utangure kwiyumvira ku Mana, kwiyumvira ku bwami bwayo, kwiyumvira ku vyo hejuru. Amen. Ivyo hasi tubihagarike, ariko turondera ivyo hejuru. Amen. Amen. Ubanze ushire hasi ivyo wahora ubona bikunezera, uno munsi ubanze ubishire hasi. Ivyo wahora wirukira ukabiha ikibanza, ukabiha agaciro, ubishire hasi. Hanyuma uha agaciro ubwami bw'Imana. Uvuga ngo ubwami bw'Imana buze. Amen. Nta nari mu bwami bw'Imana buzoza utisonzesheje, udasenze. Ngo mukovye gusenga ubibe mu maso, wisonzeshe, ubwami bw'Imana buze. Ubwami bw'Imana buza muri iki gihe cya Pasika. Haleluya. Muri iki gihe cya Pasika niho barondera ubwami bw'Imana. Mu gihe cya Pentecote niho barondera ubwami bw'Imana, niho bisonzesha, niho bababaza umubiri, niho tubamba umubiri, tukawubamba, tukawushiramwo imisumari, tukawubambisha kureka gufungura, tukawubambisha kureka guta umwanya, tukawubambisha kutagenda ahariho hose, ariko tukicarana n'Imana, tukagenda mu bwigobeko bw'isumba vyose. Atatiro dufise ko ntuba wafunguye. Amen. Ataburuhe mu mubiri ko ntavyo kurya tuba dufise, biba byuzuye muri estoma zacu. Imana idufashe. Abafise ibihamvye niho twisonzesha kugira ngo umunsi hageze ko Yesu nawe azuka navyo bizukane. Haleluya. Abafise ibiboshe niho twisonzesha kugira dushobore gusenga, turonke izo mbaraga zo kubibohora. Haleluya. Abafise ivyanse, abafise intuzenya, ingogo Satani yatwambitse. Muri Yesaya 10:20, Yesaya 10:27, kandi kuri uwo munsi imitwaro babaremeka izobava ku bitugu, n'ingogo babambika mu mazosi zizovunwa. Tugomba kwisonzesha kugira ngo ingogo batwambika zituveko, zikoroke. Tugomba kwisonzesha kandi tugomba gusenga kugira ngo no munsi dukubite hasi. Amen. Abadayimoni canke impwemu mbi z'imiryango ziza gusambura destine yacu, gusambura amagara yacu, gusambura amabizinesi yacu, gusambura ubutunzi bwacu, gusambura imiryango yacu. Tugomba kwisonzesha no gusenga kugira ngo muri 21. Haleluya. Aya masengesho yarangize ku munsi wa 20, ku munsi wa Pasika. Haleluya. Tuvuza akaruru k'insinzi. Amen. Tuvuza akarungo Yesu ko wazutse n'ivyacu byazutse, ko Satani atashoboye kukugumya muri kwa kuzimu, n'ivyacu ntabashije kubigumya, n'abana bacu ntabegumije, na Maria
n'ingo zacu ntazigumije. Amen. N'amadestination byose birazutse mu izina rya Yesu. Muri urugendo rero tugomba kwisonzesha, tugasenga. Haleluya. Twongera tugasaba inyota yo kuba mu Mana, inyota yo gusenga Imana, inyota yo gukorera Imana. No munsi izo nyota zararangiye, ariko tugomba gusenga, tukisonzesha, tugasenga kugira twongere kugira inyota yo kongera gukorera Imana. Inyota yo kongera kuzinduka. Amen. Twongere twisonzeshe. Amen. Haleluya. Twongere twactive umunezero muri twebwe uwo Satani yazimije. Twongere tubyactive uno munsi muri kigihe cya Pasika. Haleluya. Tugende muri Esdras igice ni 8 umurongo ni 21. Ushaka gusoma pasteur? Igitabo cha Ezira igice 8 umurongo wa 21. Umutwe w'amajambo avuga ngo bisonzeshereza ku ruzi rwitwa Ahava. Barisonzesha kuri Ahava. Maze ntangariza aho nyene. No munsi ndagutangarije aha nyene. Aho nyene kuri urwo ruzi Ahava. Ibyo kwisonzesha. Ndakubwiye ibintu byo kwisonzesha muri kino gihe cya Pasika. Kugira twicishe bugufi. Icambere tugira twisonzeshe duce bugufi. Imbere y'Imana yacu. Imbere y'Imana yacu. Ngo tuyisabe. Iduhe kugira urugendo rwiza. Mu rugendo turimwo. Twebwe n'abana bacu. Twebwe nyene wewe ku gatwe kawe. Ku bana bawe ngo gwana ivyo urakora. N'ibintu byacu byose. Andika ngo tuzosengera iki abariko barandika. Ambere uzokwisengera wewe nyene ku gatwe kawe. Akabiri uzosengera bana bawe bishobora kuba ari byinshi cyane. Uzosengera akazi kawe, uzosengera ishengero, uzosengera umuryango wawe, uzosengera ivyawe vyose. Kandi ngira ndakubwire ngo Imana izokora ibintu bikomeye muri aya masengesho. Imana izokora ibintu bikomeye, izokora ibitangaza bikomeye. Uzoba yayakoze neza. Kandi nakubwiye yuko nta ABC tuzofungura. Uzofungura saa 6 canke 18h. Amen. Ufunguye saa 6 mwijoro ntuzofungura. Canke umunsi wose fungure 20h. Tuvuye senga. Ntabyo kubwira ngo uzojya imboga cyangwa uzo ni affaire ou à ne pas faire. Amen. Tukazorangiriza kuri retraite ya 3 jours. Iyo retraite uzokwinjira uzosohoka uhejeje. Utari muri iyo cadre cureka. Uvuga ngo retraite izotangura kuwa 4 mu gitondo isaha 3. Izohera dimanche aho mwe muyera zovugira ko duhereza. Amen. Haleluya. Haleluya. Tuzofungura ku mugoroba gusa. Aba bantu rero bari mu rugendo nkuko nawe uri mu rugendo. Imana ishimwe. Kandi aba bantu barongowe na Esdras. Esdras yari umunyabwenge w'ivyanditswe cyane, ntiyari uw'impwemu nta na gato. Ahantu rero bigoreye nuko muri Matthieu 23 verset 2 1 à 2 aba bantu yabemera gose. Imana irabemera gose babanyabwenge biki bivyanditswe. Yarazi Bibiliya cyane, yarazi amateka y'Imana cyane, kandi akayigisha abantu, akagira ikiganza cyiza cyane. Haleluya. Imana ikagendana nawe. Imana idufashe. Amen. Imana idufashe cyane. Haleluya. Bakiva i Babuloni bagiye muri Yerusalemu,
rwari urugendo rukomeye kandi rwarabateye ubwoba. Asanga abantu bose bajanye nawe ngo nta balewi barimo, asanga nta baherezi barimo. Aravuga ngo none ndabigire gute? Asanze baragiye gukorera Imana kandi kora igikorwa c'Imana, kandi harimo abantu benshi b'abakozi b'Imana bajanye nawe, ndetse n'umwami yabahaye n'ikiganza cyiza gikomeye. Imana idufashe. Ariko asanze agize ubwoba, asanga ngo ntiyobwira umwami ngo amuhe iki, amuhe ngo imikogote, amuha abagendera ku mafarasi, amuha abasirikare. Atinya ubwoba bwo kubamusaba, ati ntitwobamusaba kandi by'ukuri twamubwiye ngo turabaki, turi abantu b'Imana isumba byose. Twamubwiye ngo turakomeye, twamubwiye ngo turabakoze, ngo turi abantu b'Imana ishobora kurinda, ishobora kurwana intambara, izoshaka kudushikanayo niki byose. Ariko mu nzira hariho inzitizi yuko aza guhura n'abaza kubagwanya. Imana idufashe. Ndakubwira muri urugendo urimo umenye ko harabashaka kukugwanya mu buryo ubu canke buriya. Urashaka kuronka abansi, urashaka kuronka aba contre succès. Imana idufashe. Urashaka guhura n'abadakeneye ko uzoshika kuri destiny, gushika kuri bya bitangaza wifuza. Urashaka guhura n'abavuga ati okay, yaravyaye aba bana ariko ntazobashikako. Urashaka guhura ati okay, yadandaje ariko ntazobigumana, umunsi umwe bizohomba. Icyo ni gicaniro cyo guhomba. Umwansi akagicana neza kandi akaguma agishiramo akariro. Imana idufashe. Akaguma gucunze, tino munsi yungutse mugabe ejo turi kumwe tu. Abo bose mu rugendo turimo umenye ko ushaka guhura n'abansi nkabo. Imana idufashe. Imana idufashe. Abonye ko yohura rero n'abansi, akabona yogira ibibazo kandi atatwaye abazogwana izo ntambara. Imana idufashe. Kandi izo ntambara zacu uzirabiye mu buryo bw'umubiri ntazo uzopfa utsinze, kuko hari abantu benshi nubarabira mu buryo bw'umubiri n'abamarayika. Muri iki gihe cya Pasika tugomba kwisonzesha cyane kugira ngo ducishe bugufi umubiri. Amen. Wiravye kuva kuri Pasika yindi gushika uno munsi, ni hehe waganjijwe n'ubwibone? Ni hehe ubwibone bwakuzaniye ibibazo? Ni hehe wagize intege nke runaka? Ni hehe wataye inzira ukaja mu vy'iwawe bidafite ikimazi? Imana idufashe. Hari igihe Satani aba umuntu mubi gose, akakuzanira ibintu mbese utamenya nuko ari bibi. Ubona umengo biroroshe, twantaco, ibi nta kibazo. Ariko burya Satani we abaze ako kantu kanaco, abaze ikintu kaza kugukurako. Ugasanga waragwanye hirya no hino waragwanye, waranesheje iki nakiriya nakiri, ariko umunsi umwe ukazona haraje ikintu ukibaza uti mbega jewe natewe n'iki, iki cyaha kivuye he? Ugaca ugikora uri à l'aise kugira ngo gusa uve he, uve ku murongo w'Imana. Uve he? Ku murongo w'Imana. Ni wava ku murongo w'Imana, bwa bwami bw'Imana ntibuzoba bukije ngo buganze mu buzima bwawe. Hazocaguma haganje yonde, haganje yo Satani. Satani nawe yaguma ganje yo, azoguma ateza twa tuntu twiwe: induru, injyane, kutavugana, kutumvikana, kubugwayi bunaka. Imana idufashe. Kuvuga nabi uku, wa munezero w'Imana ntazo bukironka, ya mahoro y'Imana azoba ayaciye umutwe. Haleluya. Hamwe Imana yari kukugwanirira acagena agaterera y'akantu. Induru, ibibazo, kibazo kukindi, kuko yakubujije ko bwa bwami bw'Imana buza. Imana idufashe. Imana idufashe. Bisaba ko ni intambara ya misi yose.
bisaba ko natwe twisonzesha tugasenga kugira twambara izo mbaraga nazo ntambara za misi yose tuzibuze hanyuma ubwami bw'Imana buze. Imana idufashe kandi Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza. Esdras abibonye ko bimeze gutyo twisonzeshe duce bugufi. Haleluya. Iki ni igihe cyo guca bugufi. Mwene data ni igihe cyo guca bugufi. Nta nari mu bwami bw'Imana buzoza utisonzesheje. Nta buntu bw'Imana buzoza utisonzesheje. Amen. Nta bushobozi bw'Imana utisonzesheje. Nta bushobozi bw'Imana utakoze. Nta bushobozi bw'Imana utagiye mu isumba byose. Haleluya. Utarondeye mu maso y'Imana. Wisonzeshe urondere mu maso y'Imana. Amen. Amen. Wisonzeshe urondere mu maso y'Imana. Hari imbaraga z'abantu ziriko ziragukorerako. Mugabo no munsi wewe ntuzi ngene zaje ariko ziriko zirakora. Imana idufashe. Haleluya. Age wumva ugwaye ntumenye ngene vyaje. Hari wumva ushavuye ntumenye ngene vyaje. Hari gukora ikintu kikanka gucamwo ntumenye aho vyavuye. Turi mu rugendo. Turi mu rugendo rw'intambara. Turi mu rugendo rimwe amaho. Hagindura ica mu muryango. Ntumenye aho vyavuye. Nukuvuga ngo ariko umwasi wewe ariko arakora. Kandi we naho utisonzesha. Satani yisonzesha gatanu. Tugize 21. Ariko Satani yagize 40. Hari umugisha utazoronka utisonzesheje ngo ngere usenge. Amen. Mari dufashe. Hari umugisha utazoronka. Hari amasezerano atazopfashitse utisonzesheje udasenze. Hari amaprofesi menshi cyane bakubariye atazopfashitse utisonzesheje udasenze. Taronde mu maso y'Imana utisonzesheje. Imana idufashe. Hari imigozi ituboshe itazopfa icitse byo za ngogo nande mwe batwambitse muri Yesaya bitazopfa bivuyeho. Hari abazimu batazopfa birutse utisonzesheje udasenze. Imana idufashe. Foswane sisha kuyironka nasenze nisonzesheje. Imana idufashe. Ndashaka nkisonzesha iminsi 21 iyi minsi. Amen. Ikibanza cy'urushengero nkaba ndakironse ariko ntisonzesheje nasenze iri sezerano rikanka gushika. Kandi Imana yagize gute? Yarabivuze. Tugomba kwisonzesha tugasenga kugira duhe faveur Saint Esprit kugira ashobore gukora ibimenyetso n'ibitangaza n'utwumiza mu buzima bwacu mu izina rya Yesu. Rero ndaguhamagariye kwisonzesha no gusenga muri iyi minsi. Mari dufashe. Amaprograma yawe yakore ariko impwemu yawe iri ku ruhande. Ube muba mukorana benshi ariko uri muri solitude wenyene. Impwemu yawe iri ku ruhande. Haleluya. Haleluya. Ndifuza ko mwe muyera kumfashiriza kugira ngo ibi bintu ndiko ndavuga byumvaka. Usenge, wisonzeshe kandi usenge. Wihenurire mu Mana. Consécration. Amen. Saint Esprit. Ndaguhaye impwemu yanje. Ndaguhaye umubiri wanje. Ndaguhaye umutima wanje. Ndaguhaye umwanya wanje wose. Ndaguhaye vyose. Uno munsi muri iyi minsi 21. Amen. Amen. N'ivyumviro vyanje vyose ndabiguhaye. Bwabwiyumviro bwose nahora niyumvira butaja ntibuze uyu munsi ndabushize mu maboko yawe. Amen. Amen. Haleluya. 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 Ndakugururiye umuryango ubwami bwawe buze. Ndishize ku ruhande kure y'abantu. Amen. Kure y'induru. Ariko hafi y'ijambo ryawe. Uyu munsi ndisonzesheje ku munsi nzoronka amasaha 2 yo kuba mu ijambo ryawe. Kure y'induru hafi y'ijambo ryawe. Bari abantu bose bahora bantesha umwanya
ndavuyeyo nzosubira kubarondera itariki 21 z'ukwezi kwa kane. Usome ku murongo wa 22 kuko byanteye isoni gusaba umwami umugwi w'ingabo n'abagendera ku mafarasi ngo badutabare kwivuna abansi bazodutegera mu nzira. nibwo nako ndavuga Esdras bari mu rugendo. Imana idufashe kandi hari isezerano rya kera. Amen. Haleluya. Ariko Esdras ntiyarondeye ingabo, ntiyarondeye abasirikare. Amen. ntiyarondeye abakomeye, ariko mu buzima bwiwe yaramenye ngo mu rugendo ndimwo imbaraga z'Imana zisumba izindi mbaraga zose. Amen. Ndahagaritse vyose ngiye ndababwira twisonzeshe dusenge tuzonesha muri urugendo turimo. Kwa urugendo rukomeye nkuko no musi turi mu rugendo rukomeye. Imana idufashe. Kwa urugendo arafite inzitizi nyinshi, yarahuye na Tobiya na Sanbalati nkuko kwa Nehemiya bari bahari, bababuza kubaka, bakabarega, bakabagira ibintu bikomeye gose. Bari bafise abagwanizi benshi nkuko no musi ufise abagwanizi benshi. Haleluya. Ugomba kuja kwisonzesha no gusenga. Ayo maso yawe ahumuke mu izina rya Yesu. Ayo maso yawe ahumuke mu izina rya Yesu. Kandi ayo maso yawe azohumuka mu izina rya Yesu. Kandi ayo maso yawe azohumuka mu izina rya Yesu. Muri iyi minsi 21 twisonzeshe dusenge. Uru rugendo turimo twisonzeshe dusenge. Iminsi yose umaze wizungurukako izorangira. Amen. Iminsi yose uturunaho hahandi nyene bazo vya bindi nyene ntibihere, ahubwo wasenga ukamengura bihamagaye. Ahubwo muri iminsi 21 kwizungurukako bizorangira. Uzosubira kwizungurukako. Haleluya. Uzoramiriza, uzotambuka, uzotera uje imbere kwizungurukako kuva uno munsi ko tuzoyatangura ejo. Kwizungurukako bizorangira ku buzima bwawe, ku bana bacu, mu kazi kawe, kubw'ishengero ntibizosubira kuguma uko vyari bimeze. Kuri iminsi 21 uzobibona, kandi nanje nzobibona, kandi nawe uzobibona mu izina rya Yesu. Amen. Wisonzeshe kwizungurukako. Sinzi ko hari ubundi bonabwira hano. Imana ibwira abanyisirayeli ibabwira ngo iki, ngo igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije, ngo vayo kebuka ndabereka aho muca. Amen. Ubu rero vayo, va muri ubwo bunebwe, va muri ibyo bintu byo gufata minenegwe ikintu wize. Uno munsi haguruka. Amen. Mwemu yera aragutera umwete, akira umwete wo gukora aya masengesho, akira umwete no gukanguka mu mutima wawe wo gukora aya masengesho yo kwisonzesha no gusenga kugira ngo uve mu kwizungurukako. Usenga ibintu bidahera, usenga ibintu biguma kwa kundi, usenga ingwara ntikire. Oya, muri 21 jours yo kwisonzesha no gusenga. Amen. Bizotora umuti. Bandanya. Kuko twabwiye umwami tuti kiganza c'Imana yacu kiri kubayirondera. Bari babwiye umwami ati oya reka kwirigura duha izo ngabo. Ikiganza c'Imana yacu kiri kubayirondera bose. Ngo bagirire neza. Imana yacu izotugirira neza. Amen. Nta kibazo izotugirira neza. Tugira imitima yihenda, imitima yibaza ngo turafise Imana yacu izotugirira neza, kandi turafise Imana yacu izotugirira neza. Amen. Ariko tugomba guhagarara muri uwo mwete. Tugomba guhagarara muri uwo mwete. Tugomba guhaguruka, kandi tugahagurukana imbaraga.
tugahaguruka gusenga tubikunze. Amen. Tugasengera ingo zacu, tugasengera abajene bacu. Imana ishimwe, Imana ishimwe, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ati rero ikiganza cy'Imana ko kiri kumwe natwe, dusenge. Amen. Dukomeze gusenga mwene data. Ngenda kuzana irindi jambo ryoshe gose. Zakariya 8:19. Uko kwisonzesha 19. Duce bugufi, dutakambira Imana yacu. Haleluya. Haleluya. Amen. Duce bugufi twihana ibyaha byacu. Kandi wihanire kureka. Halo. 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 Ninde yiteguye kwihanira kureka? Haleluya. Kuva wihaniye ubwo bwaha buguma bugaruka. Soyons sérieux. Sivyo? Halo. Twihanire guheba. Gira effort. Kuva unihaniye nimba utagomba umere nk'uwa Vendredi ati nari hano no mutwakira se mwami n'umukiza ngo none bazokongera guhamagara ngo tuzogenda twongere tumwakire. Ari kantu karanshitse. Imana idufashe. Imana idufashe. Mujye umukristo arihana akagisubiramwe agashaka ngo yongo mana ngo nukuri ngo nasuye gutegwa ngo mbabarira. Uno munsi muri aya masengesho ya 21 jours ni 3 semaines turi kumwe, ni 3 semaines ni miburi 2025 kuri iyi pasika igusigira icyaha kimwe canke bibiri wihanye pour de bon. Uvuga uti kindafashe décision une fois pour toutes. Satani wavyukana iki wagira iki cyanda cyo nzosubira bibiri canke bitatu. Mu bintu abakristo twizungurukako n'ivyaha. Imana idufashe. Imana idufashe. Imana idufashe. Ngirira ikigongwe ndabesha mwami je iminsi yose kikinyizingirira ko ndabesha nubundi kikaguma kigirika gute kubesha. Ukasubira ukacihana nubundi ukazunguruka kandi ukabesha. No. Nubundi ni sitatu. Mwumva turi abantu bakuze vraiment. Tuvuze ngo tureke gukinisha Imana. Mwumva turi abantu bakuze. Niba ari kintu twizungurukako aya masengesho azodukiza ni ibyaha biguma bigaruka ukaguma hahandi bizoba birangiye mu izina rya Yesu. Bizoba birangiye mu izina rya Yesu. Ndumva umuriro ko uzoba uri muri aya masengesho azotuma vraiment ico cyaho kizinukwa kigushisha kidasubira kugaruka mu buzima bwawe. Ico kintu kikubuza kubona ubwiza bw'Imana, ico kintu kikubuza kubona ko Imana ikugenderera, ico kintu kikubuza ko Imana ijana nawe muri uru rugendo. Mwene data Imana iriho, buriya nturaguta neza kugendana n'Imana icarico. Ubwo bwaha ni hose kubuha agaciro. Ubwo buntu ataco buvuze ni hose kubuha agaciro. Imana idufashe. Ubwo buntu ataho bukugeza ni hose kubuha agaciro. Uravye ingene Imana ibintu ikora ingene bikomeye. Imana idufashe. Imana idufashe gose. Lala. Yababaje kandi. Uravye vraiment utuntu duto mu buzima bwacu tutubuza kubona ubwiza bw'Imana. Imana iraturaba ikababara. Uyu muntu yamenya ibintu nari nifuza kumukorera none heraba biriko biramucereza mu nzira. Imana idufashe. Ndizera ko tuzogira consécration ikomeye cyane. Zakariya twisonzeshe dusenge twihereza Imana twese. Haleluya. Ubuzima bwacu tubuhereza Imana, ibikorwa byacu tubihereza Imana, imiryango yacu tuyihereza Imana, abana bacu tubahereza Imana. Amen. Ibyo turonderamwe amasuccess tubihereza Imana. Tureke kwizunguruka ko mu bintu bitagira ikimara umumaro.
ariko dukurikira ibifise umumaro, duha umwanya ibifise umumaro. Amen, amen. Zekariya igice c'8 umurongo wa 19. Pardon, umurongo wa 18. Maze ijambo ry'Uhoraho nyene ingabo rinzako. Maze ijambo ry'Uhoraho nyene ingabo rinzako. 19 riti. Amen. Uku niko Uhoraho nyene ingabo avuze. Uwo wagize Imana ijambo ry'Uhoraho rinzako. Haleluya. Amen. Haleluya. Ijambo ry'Uhoraho ryagize gute? Inzako. Ryanjeko. Haleluya. Amen. Hanyuma uku niko Uhoraho nyene ingabo avuze. Ukwisonzesha ko mu kwezi kwa kane. Ukwisonzesha ko mu kwezi kwa kane. Uko mu kwa gatanu. Uko mu kwa gatanu. Uko mu kwindwi. Jewe mfise uko muri kwezi kwa kane. Amen. Kuva le 31 mars gushika le 20 avril, souligné avec stylo rouge. Uko kwisonzesha rero ko muri uko kwezi kwa kane kw'iminsi 21 twisonzesheje kandi dusenga. Kuzocikira umviriza inzu ya Yuda umunezero. Inzu yawe bizotuma habamwo amahoro no guhimbagwa. Bizotuma habamwo guhimbagwa n'iminsi mikuru hari bitangaza y'akanyamuneza utari bwabone. Aya masengesho niwe yakora correctement. Hari bitangaza vyinshi utari bwigere unarota. Hazobaho kugendererwa n'Imana muri aya masengesho. Kandi ibihe by'imibabaro bizovaho. Amen. Kandi mu buryo ndengakamere. Amen. Ibihe by'imibabaro bizovaho, bizoca bisubirirwa n'ibihe by'umunezero. Hari byari byaranse ko biba mu buzima bwacu, bwawe canke bwanje canke mu ishengero. Kubera aya masengesho ntitwayakora kandi tukayakora neza. Hari ibintu byinshi bizokoreka. Ku nzu y'iwanyu hazobaho umunezero. Amen. No ku nzu y'Imana. Amen. Hari ibintu bizokoreka utari bwigere ubona. Amen. Amen. Kuko nta Imana yabwiye abayeko ngo yironderera ubusa. Jambo ry'Uhoraho ryanje. Haleluya. Ko amasengesho yo kwisonzesha no gusenga tugakora consécration. Amen. Amen. Kugira aya masengesho akureho ibya kera. Haleluya. Amen. Akureho ibya kera. Jean 4:31. Akureho ibya kera. Nta muntu n'umwe ashaka komeka. Amen. Sinzi umuntu yahora yifuza ko Imana yomugirira neza. Ndakwinginze winjire muri aya masengesho y'uku kwezi kwa kane. Kandi bivuga buhoro buhoro. Uko no bivuga cyane bacuvuga ngo mama apotre ariko aratwimpressiona. Oya. Ndiko ndabivuga buhoro buhoro cyane. Yesu aramubwira ati Yesu nyaruka twaguteguriye ibyo kurya. Yesu arabwira ati oyaye je ibyo byo kurya sivyo vy'iwanje atariko je ndafise ibindi byo kurya vyanje. Baza kubaza mbega ni bande bamuhaye ibyo kurya. Ntabari bamuhaye ibyo kurya, yarari mu masengesho kugira ngo yambare imbaraga zo gushaka guhura n'ibihanda baza guhora navyo. Haleluya. Muri aya masengesho rero ngenda kubwire ngo tuzoba turi mu mahirwe cyane. Dutangura Pasika neza, azoba ari ukwezi kwiza cyane kuzoshobora gutuma haleluya kwagukuzwa kuba kwagukuzwa n'Imana. Kizoba ari igihe cyo gukuzwa rero. Inyuma y'aya masengesho hari ibyo uzobona wewe
gushikaho bigutangaza. Uzobona ijuru ryuguruka, uzobona ijuru ryuguruka, uzobona ijuru ryuguruka, uzobona abamarayika baza, abamarayika baza. Ibyakozwe n'uwa 10:30 yari gusenga, abamarayika baraza. Aya n'amasengesho azotuma abamarayika baza gukora mu buzima bwacu, baza gukora mu buzima bwawe. Haleluya. Urashaka gusoma sante? Ariko ndashaka ubanza ugire yo 19 neza. 19 neza. Abafise agakarne bandike. Naho ndakubwira ngo niba uzi kwandika namahigwe. Wari kuba ufise agakarne ukandika ibi bintu. Kandi ukabiberamwe maso kandi ukabikora. Ndakwinginze ubikore. Noneho sinkwinginga. Ushatse urabikora. Ushatse urabireka. Nta kibazo. Ukwisonzesha ko mu kwezi kwa kane. Ukwisonzesha ko mu kwezi kwa kane. Kuzocikira inzu ya Yuda. Kuzocikira inzu ya Yuda. Umunezero. Icambere umunezero. No guhimbagwa. Kuko Imana irakeneye kuduha umunezero hano. Hariha umuntu ashaka kuba ari wewe shaka bajewe ukeneye umunezero. Mu buzima bwawe utanezerwa na rimwe, ibikomere birakugenze, kumbure kwiyahura kigaca mu matwi, kumbure ngo jewe mbereyeho kigaca mu mutima gatoyi nk'agatrase gatoyi. Imana dufashe. Kumbure ivyumviro bikaba byinshi, iyo tawe ukubona ugakorora amosozi mu buryo bucanke buriya. Ariko ndiko ndakubwira ngo aya masengesho ya 21, amen, azokubera ay'umunezero. Iyo ingana zozana uwo munezero akawurema, jewe ntavyo nzi, mugabo ibibazo bizotora inyishu. Ibibazo bigirike bizotora inyishu. Kwa Esdras 8 kuri verse ya nyuma ngo yarabumvise arabishura. Esdras burya bwoko bwose abisonzesheje kuri urya ruzi bose yagize gute? Yarabumvise arabishura. Hari amasengesho wasenze atishuwe, ariko aya ufise agakarne wanditse tuti aya uti aya ucugasurinya neza. Kandi uco usenga uti mpemu yera, ndakweretse amasengesho ya 21 y'imisi 21 unshoboze kuyakora. Ndagusavye unshoboze kuyakora. Ndayaguhaye iyi misi, ndayiguhaye. Nukuri ndakwinginze unshoboze. Ntundeke ngo ananire, nukuri, ariko unshoboze. Kandi kwa ba Esdras barishuwe, kandi natwe kwa bagenzi bamwe muyera tuzokwishugwa. Tumukomera amashi, tumukomera amashi menshi. Hey. Subira kuri Zakariya 8. Subira kuri Zakariya 8. Zakariya 8 19. Kuzocikira inzu ya Yuda umunezero. Inzu yande? Iyi yari ya Yuda. Ejewe. Inzu yawe. Ariho umuntu usanga ufise mu nzu yawe vraiment hakereye ko haba ikirere ciza. No ahantu hose mu madomene y'ubuzima ukeneye ikirere ciza. No muri wewe mbe uvuga amazu, ega inzu ya mbere ni wewe. Muri wewe nyene urakeneye by'ukuri ko akazuba kaka. Urakeneye ko umuco urasa mu mutima wawe. Urakeneye ko umuco urasa mu buzima bwawe. Bandanya nyene. Ujyandika ibyo kurisoma. No guhimbagwa.
guhimbarwa urazi ico arico kugira iki guhimbarwa ukumva uri bien ukumva ugize gute urahimbawe ibibazo vyatoye inyishu ivyagutera ubwoba vyatoye inyishu ivyari bikubujije amahoro vyavuyeho ivyari biyesheke vyose Imana yazanye ibindi wage muri 6. Haleluya. Agahuzu kakambara ukumva karagukwiye neza. Agashatsi wagasokoza ukumva uri wenyene. Ukumva ishati nyene wayigoroye ni jewe. Nta babiri. Guhimba. Haleluya. Ivyo kujya watetse ukumva biraryoshe. Kuko nivyo waronse kandi uguwe neza. Inyuma y'amasenge burya tuzohimbaga. Haleluya. Burya aya masengesho azotuma tugira iki tuzohimbaga. Amen. Hari imiryango izokuguruka uwo muryango ukakunezera kubona ubonetse. Amen. Haleluya. 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 Hari ikintu Imana izokora ukumva vraiment Dieu merci. Sinzi ko abonye Fabrice umuhungu we yakize ingene yarahimbawe muri izi 21 sindi ayandi mashanga ivyo barimo ntavyo nzi mugabo twebwe tuzoba duhimbawe uzohimbagwa kandi nanje nzohimbagwa kandi mpemu yarashoboza kugira ndayakore uko yifuza ko ndayakora. Amen. Hari ukuntu ushobora gukora amasengesho ukayakora ukuntu bikagucanga gatoyi ukavyonona ariko je bamfashe sinze ndavyonona kugira nzobone icamwa caya masengesho ngo ayo masengesho azobahindukira guhimbagwa kugira iki guhimbagwa nje kuzaniye amasengesho spirituel aya sayo umubiri si kubera ari pasika oya ndakuzaniye amasengesho y'imwemu. Haleluya. Recommandation mukore iminsi 21 musenge tuzohimbagwa. Amen. Tuzohimbagwa. Hari ibintu bitashoboka utari bwanarote uzozubona mu byo ndenga kamere. Yo mana yanje twe tuyakore neza kandi mpemu yera adushoboze gusa nta bindi ico nzi cyo tuzogira iki tuzonezerwa tuzohimbarwa tuzogira iki ni iminsi mikuru y'akanyamuneza. Note abafise karne note hari abantu bari bakeneye iminsi mikuru. Hari umuntu yarakeneye umunsi mukuru vuba arahari tugere guke umunsi mukuru vyakwe naje wongereye we ni ukeneye ndagufinzo nkeneye je mukeneye umunsi mukuru wagute umwe wese afise wiwe wandike ti muri 21 jours nzokwisonzesha kandi nzosenga ariko nkeneye umunsi mukuru uyu kandi naje ngenda wandika ikisi gitangaza ni umunsi mukuru uzotuma ndagutumira nawe ukantumira. Hari uri karavyumva. Amen. Uzotuma ngira iki je nzogutumira hanyuma canke nawe uzontumira kubera umunsi mukuru tuzo twawuhawe namwe muyera uzobukomeye. Amen.
Haleluya. Muri aya masengesho ya 21. Haleluya. Imana izoduha umunsi mukuru. Izoduha imanza nziza, imanza z'umunezero, imanza zo kuvuza umuziki, karaoke. Ego. Hazo hari ibintu byiza. Ku nzu yande, ku nzu yanje, ku nzu ya je ndabona batari ko baravyakira mwe. Je nta ngorane ngenda gute mu vyakira. Oya, jewe ndavyakirira je nyene. Haleluya. Na kare ntushaka kuzana ijambo nawe taguhezagira. Kuko je ryamaze kumpezagira. Jewe nzokora 21 jours. Hanyuma kandi iyi minsi 21 kwisonzesha ko mu kwezi kwa 4 kuzonzanira iminsi mikuru. Amen. Iminsi mikuru yo kugira iki? Yo kunezerwa, no kunywa, no gufungura, no gutumira, no kwambara, no kugubwa neza, no kugira iki? No kugubwa neza mu izina rya Yesu. Tumukomera amashi. Haleluya. Urakoze mpemu yera. Wewe ndagushimiye sindaheza. Yo ni misi mikuru nyene. Ariko hari kinda zokora. Matthieu 9:14. Abani wongira mpereze. Kwisonzesha kwa 21 misi 21 dafire 3 semaines. Amuye uzumfashe ndabikore neza. Matayo igice cy'icenda ku murongo wa 14. Yego. Umutwe w'amajambo wo kwisonzesha. Kwisonzesha. 14 haza abigishwa ba Yohana kuriwe bati. Kuriwe. Ni giki gituma twebwe n'abafarizayo? Ni giki twisonzesha keshi. Abigishwa bawe ntibisonzesha. 15. Yesu arababaza ati abatowe bo barabate bakiri kumwe n'umukwe. Hari misi zoza. Ndiko ndabwira umuntu rero yumva yuko no munsi mwe iri kure. Iri kure y'Imana. Umubiri uri kure y'Imana. Ijwi ntukibiryohererewe. Nugishaka no gusoma Bibiliya. Rimwe ryongorera ryaragiye. Urero garuka wisonzeshe duce bugufi tugaruke ku Mana. Ukiri kumwe n'umukwe wumva bimeze neza, Imana ivuga ukumva, ijwi rihari, gusoma ijambo vyoroshe, gusenga vyoroshe, wumva umengo urishugwa, wumva umengo ni vyiza, wumva umengo biraryoshe, kwisonzesha ntibikenewe. Ariko iyo wumvise wagiye kure y'Imana. Amen. Uwumva ari kure y'Imana muri gihe cya Pasika, ongera ugiriye intambwe, ongera wegere, ongera wisonzeshe rero, ongera ubambe umubiri wawe, ongera kandi usenge, uje muri Bibiliya, ntugire grève de faim. Oya, usenge 3 ku munsi, usenge 4 ku munsi, saa 9 y'ijoro vyuke, ugende mu ijambo ry'Imana. Iminsi 21 ntakizokugira, wongere ugire imigenderanire yimbitse na mpwemu yera. Amen. Wongera ugira imigenderanire yimbitse n'ijambo ry'Imana. Bandanya efo kandi. Hari misi izoza. Hari misi izoza. Umukwe akugwe muri bo. Niho bazokwisonzesha. Ntawokomeka ikiremo. Umviriza rera. Ntawokomeka ikiremo c'igitambara gishasha. Ku muzi y'umushire. Ivya kera ubisengere bikuve. Ntupfe kuririmba gusa ngo ivya kera byose vy'umubiri gusa bitimbitse indani. Ariko genda muri ivyo bintu vya kera ubigendeko, ubikubure kabisa mu buzima bwawe. Haleluya. Ivya kera ubikuremwo, ivyiyumviro bibu bikuremwo, umutima mubu ukuremwo, ibintu vyose uzi vya kera ataco bikumariye, ataco bikuzanira, ataho bigushikana, ubikubure kabisa kugira ngo urabe uko uca gutegura neza icicaro ca mpwemu yera. Amen.
ya migenzo ya kera, kwa gusenga kwa kera, kwa novuga ngo imikorere ya kera. Haleluya, haleluya. Nukuri ubikubure, ubikuremwo. Kugira ibishasha bironka aho bija, ibishasha bironke aho bija, ukubura impemu yawe. Kweri wisuzume, uraba utuntu ko mu miryango twa kera, twabamarume na ba mama na bande. Haleluya. Turabe ko ivyo mu bwami bw'Imana, karaktere y'ubwami bw'Imana, turabe ko ariyo yoza. Ubwami bw'Imana bwinjire, buze buganze, buze bwicare muri wewe, bwicare mu mutima wawe, bwicare mu mpemu yawe. Ariko ntibikunda ucyuzuyemwo imigenzo ya kera. Ngo kandi ntushobora gutara umwe mwo iki? Turabe ko tworonka amavuta vino. Soma. Kuko ico kiremo cotabura impuzu, intoboro ikarushiriza kuba nini. None ukarushiriza kuba mubi, biba bivanze, biba bivangatiraneje. Ariko ivyakira ubanza kureho, imishire kureho. 17 ntawotara umutobe. Umviritsa muri 21 jours Imana ntishobora gutara umutobe. Umutobe c'est quoi? Umutobe wa vino na mavuta, c'est l'onction, la puissance, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bwa Mwemu Yera. Haleluya. Urukundo rwayo, ubuntu bwayo ntibasha kubusuka mu mukuza wa ushaje. Soma. Ntawutara umutobe w'umuvinyu mu mikuza ishaje. Inyuma y'imisi mikuru hazogenda iki? Inyuma y'imisi mikuru tugarukana ubusabane na Mwemu Yera. Hanyuma hazoca haza kugira iki? Imigenderanire na Saint Esprit. Myiza ikomeye. Haleluya. Niho kweba uzokumva yuko kuguza Mwemu Yera utwo tundi tuntu ataco bikikumarira. Hanyuma hace haza iki? Hace haza kuvamwo, kubohoka. Ivya kera bigomba kukuvamwo. Haleluya. Habeho kunyuguza kw'imwemu, kunyuguza k'umutima, kunyuguza k'umubiri, kubohoka. Hazobaho kubohoka. Abadayimoni b'ubusambanyi biruke, abadayimoni b'inzoga biruke. Kwa gukunda inzoga kwa kera, kwa gukunda urusaku kwa kera, kwa gukunda bwa bujambo bwa kera, ubwo nibuzoba bugifise emprise kuri wewe. Hazoba lâche prise. Hazobaho kurekura ibintu bimwe mu buzima bwawe. Hazoba kurekura ibintu bimwe ku buzima bwawe. Hari bitazoba bigifisa akamaro mu buzima bwawe, uzohitamwo kurekura. Ngenda kwebwire ngo hari ibintu bimwe ukibifise, ukibyiboheyeko kubana n'Imana bidakunda, ariko mu yaya masengesho bimwe uzobirekura. 70% uzobirekura. Uzosanga ataco vyakumariye mu buzima bwawe. Uzovuga uti tusi nshaka kukuguza n'Imana wenda kurekuye. Hanyuma hacakurikira iki? Hacakurikira nyuma y'aya masengesho kuronka amavuta y'Imana. Jabaho ya ndirimbo yavuye mwameza ng'Imana bamumugisha. Ya ndirimbo ngo guhura na Mesiya sibisanzwe. Nukuvuga hazocabaho guhura na Saint Esprit. Touche. Zishaba ku imvura ya Mwemu Yera ko itunyagira, imvura y'ijambo itunyagira, imvura yo kugororoka itunyagira, imvura y'umugisha itunyagira, cyane cyane imvura y'ubushobozi bwiwe. Butubashisha kugira iki? Kuba mu buzima bunesha mu rugendo turimo. Ngo nta umaze kurekura bimwe, lâche prise. Kurekura. Bujya buntu bugucereza kuburekura, bujya buntu bugusubiza inyuma kuburekura, bujya buntu bugusamaza kuburekura, bijya uri hagaciro kubirekura. Ntaco bikimaze kuko wamaze kubona ko ataco bikumarira wewe, nibigutwara umwanya w'ubusa, nibigutwara ivyumviro vyawe vy'ubusa, nta kintu nta valeur ajoutée bikongerereze. Numara kubibona, haleluya, numara kubibona uzobirekura. Numara kumenya ko rwo Satana azana kugira kugirire nabi, uzoburekura.
haleluya. Umaze kubirekura azoshagira iki? Ashagusukira amavuta ngo nta ubasha gutara imikuza yosaba. hari utuntu twinshi abantu batarekura mana we, umupfinyi ugaherera hasi. nkwe muyera ushoboze kurekura ubuntu bumwe bumwe. Amen. Amen. Ubuntu bumwe bumwe bwo mu mutima, ubuntu bumwe bumwe umuntu uzushima mwe muyera ngo ndagushima ko wandemye ntari cupa canke ntari kirahuri. Abantu bakora umuti w'ingirakamaro, buryo umuti ukomeye bawushira muri bouteille qui ne laisse pas passer la lumière, icupa ritabonerana. Uzubwira Imana ngo ndagushima ko wandemye ntabonerana. Tumukomera amashimwe muyera n'umugabo yagize neza. Hari umuntu atobakironka haca, mwene data. Utunzwe nuko utabonerana, utunzwe nuko tutabona ibiri mu mutima wawe, utunzwe nuko tutabona ibiri mu migabo yawe. Utwo nuko rero dukwiye kurekura. Lâche prise.